ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka gitegurwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Nk'uko biri mu nshingano zayo, inama nshingamateka irabandanya itora amabwirizwa meza ku neza y'abenegihugu. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 2026 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2023, inama nshingamateka yarakoranye irongowe na nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru wayo kugira ngo yige yongere yemeze integuro y'ibwirizwa rishinga igitabo c'amategeko aringaniza ivyerekeye guhanahana amakuru mu buhinga bwa none hamwe n'ibijanye n'amaposita. Umushikiranganji ajejwe ivyo gutumatumanako amakuru n'amaposita Ndacayisaba Leokadi niwe yari umutumire w'iteka mu nama nshingamateka. Mu mvo n'imvano yashikirije yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa ije kugira ngo hashigwe mu ngiro intumbero ya politike y'igihugu yerekeye guteza imbere ubuhinga bwa none bwo kumenyesha amakuru no kuyahanahana. Ibikuru bikuru iri bwirizwa rizanye ni nko gutomora amategeko akurikizwa mu bisata bijejwe guhanahana amakuru biciye ku buhinga bwa none n'amaposita, gutunganya ibijanye no gucungera umutekano w'ubuhinga ngurukana bumenyi no gushinga ivyisungwa mu buhinga bwa none no gutangisha amatagisi yo kugura no kugurisha biciye mu buhinga bwa none. Iyi nteguro y'ibwirizwa rero ikaba ije izanye inyishu ku bibazo byose bitahora bifise inyishu mu mategeko yarahari yagenga igisata cyo gutumatumanako amakuru eka mbere n'amaposita. Aha twovuga nko gushiraho icuka ciza mu byo guteza imbere ubudandazwa, mu gutunganya neza ivyerekeye kugura no kugurisha biciye mu buhinga bwa none, ivyerekeye gucungera umutekano muri ico gisata no kugenzura igisata c'amaposita. Iratomora neza amategeko akurikizwa kuri buri gisata cose. Irashinga ingene amasezerano akorwa mutwo kwita kontra biciye mu buhinga bwa none mu kugura canke kugurisha eka mbere no gutangisha amatagisi. Mu bibazo abashingamateka bagiye barabaza baragarutse ahanini ku kijanye na ya minara bita antenne ishingwa n'amashirahamwe yo gutumatumanako, bati mbega harya nta ngaruka bifise ku magara y'abantu canke ku bidukikije. Ikibazo kijanye n'ibidukikije, murabona limitere yashingagiye ubuti bwinshi mu gihugu cishako insinga kandi bugenda burabura buhenagurika bashaho ibindi, ubona ko ivyo bishobora guhungabanya amashamba. None nta bundi buryo buhari bushobora gukoresha budashobora guhungabanya ibidukikije. Aho boneka ko mu nyishu yishuye afitiye icizere kinini aya mashyirahamwe ashinga iminara, kuko ukurikiranye inyishu yatanze aravuga ko bagerageza gukurikiza ibisabwa, ariko je navuga nti hari ivyo bazana ivyo bavuga usanga bitandukanye n'ibiko birabakurikirana. Navuga nti rero bobaswe binini cyane kuraba ko ivyo baba batanze nk'ivyigwa bazokurikiza ko ariko barakurikiza kuri tele. Ibi turabona hatari hake mu bintu by'amashyirahamwe les industries aho bakwereka ko bagiye gukurikiza l'étude d'impact environnemental, mugabo waje kuri tele ugasanga ivyo bafise mu bitabo ntabwo bisa bisana n'ivyo bariko barakora kuri tele. Hanini rero icyo nagomba kuvuga ku kibazo nyene ni ibi vyigwa nyakubahwa mushikiranganji mwabajijwe ko vyoba vyarakozwe kugira ngo tumenye ko ijya minara ataco yica ku buzima bw'abanyagihugu. Anagomba kyarwe ko nyakubahwa mu bene amashingamateka ko muri manda iheze ikitwa twagisanye umushikiranganji mwasubiriye ko hoba ivyigwa tukamenya ko abarundi bari munsi y'ijya minara atangurana umunsi bafise. Kuba rero ivyo vyigwa umunsi mutwishura ko bitarakorwa mu nkundire bwo nyakubahwa mushikiranganji kwa gusamara umushikiranganji muje ko turiko turasamara ku magara y'abarundi tutazi ejo ivyo iyi minara izohava izana ku bijanye n'ubuzima bwabo. Nkasaba rero ko ibi vyigwa mwogerageza bikaba tukamenya mbega iyi minara hari icyo dufashije
canke icitwikire kingana gute. Ikindi bagarutse ko cyane ni kijanye n'urudandazwa ruca ku buhinga ngurukana bumenyi, aho abantu benshi usanga bibwe bakabura aho bitwara, eka mbere n'amamega baba bashizemwo bakabona amara umwanya urume rumara. Gigabyte 3 ku munsi, hama umunsi ugahera akoresheje imwe. Izo zibiri kuko tubibona nasubira ntazisubizwa. Nari mfise akabazo, mbega nyakubahwa mushikiranganje, izo gigabyte ziba zisigaye zitabaye konsome zijahe? Murafise ingene mushobora kubona izitabaye konsome zose kugira ngo mushobore kuzishira no mu giciro, hama mukurikirane murabe ingene vyogenda, kuko ni kibazo maranye igihe kandi nibaza ko n'abantu benshi bafise. Murakoze. Ico ni kibazo ni kibazo mupojeje muri ni ibinyene dushaka kugira ngo ibintu bitomoke, umenye tu as droit à quoi. Wewe nimba wifitiye uduhera twawe ugiye kugura amayinite angana gute, ugiye gukoresha amayinite angana gute, nimba utelefonye mu musegonda mutelefone mu minota 2-3 hagenda ibingana gute. Ikindi abaserukira bene gihugu babajije kijanye n'umurindi muto wa internet, aho usanga mu turere tumwe bisa nk'uko ata internet ihari. Na kibazo nari mfise nicashikije na honorable Antoine, ariko nagomba nongere ko yuko by'ukuri birababaje. Murabona muri kino gihe ca none internet ni ikintu gikomeye cyane, biranashika aho abantu bakorera muhira ku ngo zitandukanye. Iyo rero ata internet hari bica byabo, namwe genye niteka murazwa ngaho hari gihe mugira dere inywari ira hatariho fibre optique n'ibyo kundi. Ico kibazo rero nagire ngo umushikanganje gifate nka nkama, na cane cane abwire amashirahamwe limitere Econet na Onatel kugira ngo bashire ntibakire amafaranga gusa, ubwo bagende zembe sistema bashike hose. Nungaye Bujumbura naho badashika, nko muri quartier Nyabugete nishasha ha internet iriyo ni ngorane. Kuri ivyo bibazo umushikiranganje yaratanze umuco, aho amenyesha ko mu gushinga ama antenne hari amategeko ategerezwa gukurikizwa kandi habanza kuba ivyigwa bita étude environnementale. Ku kijanye naho n'umurindi muto wa internet, ati leta iguma ishiramo ingufu yongera irondera abandi bazana imitahe muri ico gisata cyo gutumatumanako. Kugira ngo umuntu ashobore gushinga antenne ahantu, nuko muri iki gisata abwirizwa kuba yarasubusha muri ya exit cyane, kandi yarasubusha ntavyishingira kuhaguruza. Ni ukuvuga ko haba hari amategeko akurikizwa, naco gituma usanga hari ivyigwa kenshi niyo bagomba gutangura, hariho ivyigwa bitangura byo kuraba kugira amayitude environnementale kugira ngo barabe yuko ico kintu uzanye kitazohungabanya ibidukikije cyangwa kitazohungabanya ingaruka kuri bimwe bya sante benshi bagarutse ko. Ariko nk'uko nabishikirije nuko ivyigwa bigiye kuba ahantu bagira yuko no muri projet Kafene ivyo vyigwa biri kubiraba bijanye n'ibya norme environnementale ko birakurikizwa, eka mbere n'ibi bijanye n'iki gisata nyene ivyigwa navyo nyene bizoba kugira ngo ashobora kumenya neza ingene bimeze. Ariko nk'uko twabishikirije nuko hari ivyisungwa, gushika ubu hari ivyisungwa kugira ngo antenne ishobore gushingwa distance yihe, hoteli yihe, kugira ngo bashobore kurasura yuko abantu baba muri ako gace atangorane bashobora guhura nazo. Ariko ivyo vyigwa tuzobikora kuko bisanzwe biri na prevu. Ivyerekeye connection iguma icikagurika canke mbere atayo, by'ukuri biva ku bintu byinshi,
birava ukungene izo kapasite umuntu aba yaguze ziba zingana. Ufise kapasite nkeyi mukabikoresha muri benshi mwese mukaba muri kuri iyo connection mumva ko umuvuduko ucuba mukeyi cyane, naho wowe wabikoresheje wenyene ugaba ufisemo amamega makeyi birumvikana ko connection zishikagurika canke bikanka kuguruka bivanye n'ikintu umuntu ariko abugurura ingene kiba kiri volumine canke ingene kiba gifise uburemere. Ikindi naco birava n'ukuntu k'imiyaga, imvura irashobora gutuma roklima, imisozi, iki byose birashobora guperturba ikirere, kigaperturba ko ama connection n'amarezo bishobora kwanga, bikanka ko ushobora kugura ukoresheje nka telefone, smartphone, ushaka nko ku bintu bya internet bikanka bivanye n'aho uri, utakoresheje fibre optique ukoresha ajya generation yo ku antenne bikavana n'aho uri. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma ama connection amera nabi, kuko nayo arafise reyo akorerako, bivana rero n'aho iyo antenne ibiri na pouvoir ibiri muri iyo antenne bashizemo ibyo by'amageneration ingene ibingana, canke ugasanga amatara. Ibyo byose ni ibintu bituma amakonnection acikagurika, amatara aho hantu atayahari, electricité atayo, antenne ibihari hari ata amatara ahari, bashobora gukoresha groupe nayo hari igihe ushobora gusanga itangitiro izo groupe zashoboye kuronka kubera amanke y'igitoro. Donc novuga yuko bituma n'ibintu byinshi cyane. Ikindi novuga nuko hariho amaproje by'ukuri turiko turakora nka projet Pafeni yaraciye ngaha, projet de fondation de l'économie numérique. Ni projet mu makomposante yayo harimo yuko abantu bose bashobora kuba connecté. Rero iyo projet ikaba irakora, twizeye yuko avec l'avancement yuko izoba irikira jana execution, yuko hari bizogenda birakorwa bikagenda birasayitira kugira ngo ibintu bigende vyiyameliora. Hari n'izindi projet turiko turanegosia hamwe, ngira tubaza kubigaruka ko hamwe le decret ya ishiraho fond de service universel yoshiraho umukono n'inshuro y'igihugu, ajya amafaranga tushobora kuyakoresha kugira ngo ibyo amakonnection byose bigende neza. Ibyo rero biri mu migambi turiko turakora kugira ngo ndetse bigende neza. Uno munsi uko turi twizera yuko ejo atariko bizoba bimeze. Bamaze kuyica ijya nino hamwe no kwiga impinyanyuro z'umugwi wamaho ujeje ibyo gutumatumana kw'amakuru wari wagize ku bw'ibanze, iyo nteguro y'ibwirizwa yaciye yemezwa 100%. Abashinga amateka 115 kwijana na 15 nibo bemeje ino nteguro y'amabwirizwa yatoye 100%. Muri ya ntumbero naho yo kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshingamateka yarakoranye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 25 Gitugutu uyu mwaka w'2023, aho bari baramutse bashikirizwa umwihwezo w'umugwi wamaho mu nama nshingamateka ujejwe ivy'ubutunzi ku bijanye n'icegeranyo c'ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu gice ca kabiri n'ica gatatu c'umwaka w'2022 ushira w'2023. Umutumire w'iteka akaba yari umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima, akaba yari yatumiwe mu nama nshingamateka kugira ngo aze gutanga umuco ku bibazo vy'abanyakubahwa abashingamateka. Ikibonekeje nuko ivyo vyegeranyo biteba gushikira inama nshingamateka, ivyo bigaca bigorana gukora igikorwa bajejwe cyo kugenzura ibikorwa vya leta. Mubandanya mudusigurira nyakubahwa mushikiranganje yuko kandi ayo marotari yabaye kubera manque de compétence, kubera hariho amareforme mashasha. Mugabo izi raporo twe twasavye za deuxième et troisième trimestre
nk'uko nyine iteka yaraheje kubishikiriza byari zo muri budget moyen nitwe bwaje muri budget programme none ko byagoraniye muri budget moyen muri budget programme naho bizoca bigenda gute nituzoca ducererwa cyane gose gusumba muri kino gihe turiko turacererwa. Ikindi abaserukira bene gihugu babajije kijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bugezweho mu bisata vya leta bimwe bita digitalisation bati mbevyo babigeze he. Ikibazo rero nyamukuru kuri jewe ni kibazo ca digitalisation haba au niveau central canke mu département ministériel. Jewe nagomba rero kuvuga mbazo mushikiranganje aho ubu vyo babigenze kuko ni vyaba vyaraduteye ibibazo tukiri muri transition tukiri muri budget moyen usanga ico kibazo nubu kitarafata umurongo neza icerekeye digitalisation no kuvuga ubuhinga dukoresha muri aya maraporo nibaza yuko ico kibazo umushikiranganje nyakwa mushikiranganje yo tubwira aho kigeze kuko kirashobora kuzoba intamba ikomeye cyane mu maraporo azokwirikira. Umushikiranganji Audace Niyonzima yamenyesheje ko ivyo vya digitalisation bifata umwanya atari ikintu cyo gukorera rimwe ngo ucuheza. Ati ariko hari bimaze gukorwa nko mu kigo OBR eka mbere n'abahinga b'abarundi babandanya baja kungura ubwenge mu bindi bihugu. Novuga yuko uyu mwaka twasozereye mu kwezi kwa gatandatu wari nk'umwimenyerezo wa mbere. Honorable Gahitira arabizi yuko uko bije yari imeze twasozera mu gatandatu niyo twakoze uyu mwaka bitandukanye turavye aho twagejeje mu nteguro no mu buhinga twariko turabikoramo. Rero ingorane twagiye turagira tugera turazubakira tuzikura mu nzira tugerageza kongereza ubuhinga n'ubumenyi muri ibijanye no gutegura bije programme. Umwaka rero no muhumuriza ko ibibazo twagiye turahura byagira twigisha ntahora aho yabaye. Nibaza ko nawe tutazokwama ducererwa naho dufise ibibazo bitari bike turagerageza guhangana navyo kugira ngo turabe yuko ibibazo tubazwe imisi yose bitoguma bigaruka. Kubibazo cha digitalisation rero si kibazo naco nyene umuntu avyuka bukeye bazinduka vuga ngo naheje kudigitaliza kuko les finances publiques ni bintu binini cyane si nka gestion de stock umuntu avuga entrée sortie agashiramo fonction gusa amabuke nyuma y'indwi imwe cyangwa nyuma y'ukwezi akaba yaronse outil digital ishobora kumuha ivyo bintu. Turiko duhera kuri ku kigo bere gitoza amakori n'amatagisi ubu naho turamaze kugira intambwe ibijanye n'ibyo bya facture électronique biramaze kugira intambwe iboneka kuko twuma dusohora amafacture turakora turizera yuko mu mwaka uzohera tumaze gutanga utari duke bikadufasha gutoza iyi taxe ya TVA hanyuma twaruha kugurura umuhora wa télédéclaration na télépaiement nuvuga ko bice bigabanya ya mirongo abantu bari baje gutonda baje kuriha amafaranga cyangwa baje kugira ama déclaration mensuelle hanyuma hasiga ikindi gice kindi bazoheraheza kugira ngo ibyo muri marosete bize bitunganye neza. Twaragize urugendo shure mu gihugu ca Benin iyo turabe nyine batanguye budget programme turaraba ibijanye n'amategeko nyine babikoze ibijanye n'amatexte yerekana nyine akazi gakogwa baragenda baraba nyine babikoze haba bararaba n'ubuhinga bwa none nyine bukoreramo na digitalisation. Twasanze bene aho nyine naho bari bamaze kugira intambwe baramaze imyaka ishika 10 bari muri reform ugani barayiheza naho nyine baracafise ibibazo nabo nyine ntibitwibaza mbere twasanze nk'uno mwaka rero badereguye mu mazi umwaka wose nabo nyine batarayisohora kwera bya bibazo bya digitalisation kandi byizwa ko bobo bamaze kugira intambwe bamaze imyaka ishika 10 bariko barabikora. Rero ubuhinga rero tugira turabwiga dukoresheje abahinga tuzana mu bushikiranganje hamwe no kuja kuburahura hanze. Nyaniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga mateka yaratanze impanuro ku kijanye n'ico cegeranyo ati nimba hari abakozi badindiza ibikorwa bohanwa. Ati igihugu ntico kwicwa n'abantu babanebwe babesha ko bariko barakora kumbe bibereye mu gusamara.
nabyo muri ibi tuvuga tuti amaraporo arateba, ibi n'ibi birateba, nabyo ugasanga sur le plan administratif, icyo bita le suivi administratif muri kino gihugu, icyo nacyo n'iyindi ngorane. Le suivi administratif, kumva yuko nimba umuntu umuhaye instruction ukamuha igikorwa gikurikire, urabe ko icyo gikorwa kiriko kirakorwa, kandi ugasanga ni mu gihugu cyose le suivi administratif ikabura. Iyo n'iyindi ngorane. Umuntu aratanga igikorwa agaca yiraramira ngo bazomuzanira raporo, ukazorindira iyo raporo shwi. Ariko twebwe hano no mu buzima busanzwe ni ubona yuko ubunebwe no mu buzima busanzwe amabutike yose hano mu muji 18 bakaba bafunze. None ubwo bunebwe abandi bacuruza ni mugoroba, neho n'abakozi bavuye mu buzi. None nawe uciye ufunga, mugabo kaza kuvuga ngo ntidutere imbere, ngo ntitugera gute, nawe wafunze. None ushaka iki? Ubunebwe. None twebwe dans la compétitivité tuvuga tuti Uburundi natwe turashaka kuja muri compétitivité, tuzobe igihugu cigenga kikigaburira muri 2024. Natwe turaryamye. Muragenda murabe harya mu muji, harya mu gitondo muze muri amabutike abayuguruye, muharure amabutike ayuguruye mu masaha moya saa 2, muzosanga menshi. Muragenda kuri Avenue de la Mission cyangwa Avenue de la Victoire, ugaza kugeza mu masaha 3 amabutike arafunze. Ubunebwe. Ariko ikibabaje nuko abantu baca bashaka kugira ngo babeho kurusha ingene bakora, bagashaka kubaho mu buryo bworoshe kandi ataco bariko barakora mu bunebwe. Burundi Imana twayihaye ikibanza ca mbere, indongozi zirabandanya ziyegereza Imana, kuko Imana imanira mu ndongozi hama n'abandi bose bagateba bagashikirwa. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 22 Gitugutu uyu mwaka w'2023, Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'umuryango wiwe barasangiye igisabisho n'abakristo bo mu ishengero ry'Urutare ku cicaro gikuru mpuzamakungu i Bujumbura. Inyigisho yashikirijwe uwo munsi yahagaze ku majambo agira ati Imana ikeneye umuntu kubw'abandi bantu. Iyo nyigisho ikaba yisunze ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuvayo 3 akarongo ka 3. Mu mpanuro yashikirije abaraho, Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe yamenyesheje ko umuntu wese Imana imufitiye umugambi. Bisaba rero ko amenya uko yifata n'ingene atsinda urugamba
kuko uri kumwe n'Imana uranesha. Yaciye ahanura abarongozi bitwara nabi nk'isiha bagashaka kwiba mu buryo butabereye ko bokwikubita agashi, agasaba ko umuntu wese yoraba umwanya asigaje ku isi akawukoramo ivyiza kugira ashobore kugira iherezo ryiza ritarimwo umugayo. Niko guca yihaniza abacamanza bihaye ingendo mbi yo kujya imanza barenganya abantu bongera bananiza abategetsi, ati ivyo Imana birayishavuza kandi biragoye ko bazogira iherezo ryiza. Abo bose ivyo bakora Imana irabibona, ariko icyo Imana ikunda cyane nuwo mutima wo kurondera ineza ya bose y'indongozi z'igihugu. Imana ihabwa icubahiro. Abandi ngo ubutungane ngo ntibwigenga. Bene wacu, bene data, ubutungane ntibwigenga gute? Mbe amashure abanyabutungane biga n'amashuri amwe bishoboka gute yuko ko bose babize amashuri amwe amategeko batayumva kumwe, batayavuga kumwe? Umwe akayaraba ibumoso uwundi akayaraba iburyo. Ibyo byovyo ni biki? Kuko ayo mategeko bayasoma bisunze aho bashaka gushika ku nyungu zabo, kugira ngo bakingire inyungu zabo. Izo nyungu bo bagashaka kuzinyegeza bavuga bati twebwe dukora neza, ngo ahubwo nimutwongera amahera, ahubwo nimufate ukumudufate kuriya. Kumbe ikibazo bafise nizo nyungu zo ku mutima wabo. Bavuga bati jewe ko kanaka baje ngize Imana, reka ndabavyaze umusaruro, ndabavyaze amafaranga. Yarangije asenga asaba Imana ko yokora kuri umwe wese imuhindure, maze bose bahindukirira Imana nayo ibone kubahemba impembo nziza. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.